Inzu zine muri 26 zubatswe n'Ishirahamwe We Care Foundation nizo zashikirijwe icese mu miryango y'abatwa bo ku mutumba Kagwema, komine Gihanga, intara ya Bubanza kuri wa 27 mwaka wa 2024. Niyonzima Obed yaserukiye Ishirahamwe We Care Foundation avuga ko babikoze mu kugaragaza urukundo. Ikindi gikorwa kigaragaza urukundo en general ni urukundo dushaka kugaragaza kuri bene data bo mu Kagwema, dufatiye ku mabwirizwa Imana yadusigiye, igizwe rikuru ry'urukundo. Igice kinini cyo muri Bibiliya nico muri Matayo igice cya gatandatu ku murongo wa 9 gushika ku murongo wa 13 niho avuga Yesu akwigisha intumwa gusenga, avuga ngo dusenge dusenge muvuga muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Rero burya twebwe nk'abarundi twe dukomoka ku muntu umwe ari we data wo mu ijuru. Rero dufise data umwe nk'abavukanyi nk'abakomoka ku Mana, tuzagira urukundo. Ababene data rero n'umunsi twashimye gushikiriza izi nyubakwa zine mubona, ni nyubakwa zine mu nyubakwa 60 iri mu mugambi tuzova dushikiriza mu guteza imbere ino miryango 60 iri hano. Bizimana Jean Marie, umwe mu baronkejwe imwe muri izo nzu zashikirijwe icese, ngo n'umunezero udasanzwe kuri we n'umuryango wiwe. No munsi numva akanyamuneza kese kuba ndose inzu nk'iyi, inzu hasi iri kwisima, hasi ibiyo, amabati, iki, amadirisa. Numva nezerewe gose cyane n'akanyamuneza gose ku mutima. Imvura yahorirwa nkanyagirwa, abana bakanyitunira nk'uko impande, haguma nanze numva isoni nkumva ubwoba ati mbega mani ibi ni biki, uzunyibuke nanze. Ubu rero no munsi wa none Imana ihese zicubahiro, nyakubahwa David yiyumviye umuryango uwingaha kugira nawo ubatera iteka na twese natwe tubonekweho. Ubu nanze ndanezwa kandi numva ku mutima gose, n'ubu numva n'ukuri kigumbagumba ku mutima ukuntu ndose uburaro bwiza abana biwanze n'umuryango wiwanze ugiye kuzoba utagizane utasubiye kunyagirwa. Emmanuel Ngendabanka, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bubanza ajejwe imibano n'imico kama, asaba abo baronkejwe izo nzu kuzifata neza no kwibaruka abo bashoboye kurera. Kuri namwe mwebwe bene gihugu bonga, murazi yuko bakunda kubavuga ko utujambo utucanke turi, baravuga yuko mutaba mu nzu z'amabati muca muyagurisha. Izi nzu sizi wanyu, izi nzu niz'igihugu, izi nzu ni za twese. Izi nzu ni fondation yitwa We Care, bigiyemo na Home for Home ikorera handi, badufashije biciye kwa David. Mwiyumvire imiryango nkuko yabivuze, baguha ibintu wiyumvire umuryango wawe kuko ajya amahera ntacamaze. Mwumvirize ibyo leta ibabwira. Bafashe umugambi yuko umwe wese yobyara abana babiri canke umwe kugira ngo uwo mwana vyibuha aronke ivyo afungura. Nidusubire kubona umuntu ahetse umwana mu mugongo, ubundi mugakaraza, n'ubundi agendera kwega muriko muraja igihanga mugiye gusega. Byarabushobora kurera. Uwo mugambi w'iryo shirahamwe We Care Foundation wo kubakira abo batwa baho mu Kagwema watanguye mu mwaka wa 2020, bikaba bitegekanije ko izo nzu zisigaye mu kwezi kwa gatandatu kuri uwo mwaka zizoba zuzuye, abo basigaye bagaca bazironswa.